Haleluya. Unyemere turirimba akaririmbo sinzi ko bomfasha bavuza gato. Ndirimbo ivuga ngo ndi hano ku birenge byawe. No ndirimbo uyimedite ko turakeneye kuba ku birenge bya Yesu. Turakeneye kumva icyo Imana ituganiriza. Turakeneye gutahura iby'Imana yumva mu mutima wayo. Nabyo nta handi biva nuko duhitamo kuba ku birenge bya Yesu. Haleluya. Haleluya. Turamunyote umwami wacu Yesu. Turakwiye kugira inyota nyinshi yo kunyotererwa Yesu. Igihe cyose dukwiye kwama twifuza kuba ku birenge bya Yesu. Niyo dushobora kumva icyo avuga. Abarushe baje ku birenge bya Yesu bataha baruhutse. Abafise ibibazo bataha babona nk'uko umenga nta bihari. Ku birenge bya Yesu ni muri presence yiwe. Niho tukwiye kugerera nk'abana b'Imana. Aho twumva icyo avuga, aho twumva icyo akomeye ku buzima bwacu. Aho dushobora kumuganiriza, tukumva icyo atuganiriza. Aho twakira amahoro akomoka kuri we wenyine gusa. Hari amahoro atangwa n'isi, ariko hari n'amahoro atangwa na Yesu. Hari byinshi yama yifuza kuduha, ariko igihe cyose arakeneye ko tuza mu birenge byiwe kugira ngo twakire. Haleluya. Haleluya. Murakoze abaririmbyi. Haleluya. Haleluya. Icyo gituma uno munsi topic tugomba twige canke umutwe w'amajambo ni ku birenge bya Yesu. Ku birenge bya Yesu. Ku birenge bya Yesu. Tuje muri Matayo, muri Luka igice cya 10 murongo wa 38 piyo yodufasha. 10:38 gushika kuri 42. Maze bariko baragenda bashika mu mihana. Umugore yitwa Marita aramwakira amushikiriza mu nzu yiwe. Uwo mugore yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana vyinshi. Aramwegera aramubwira ati, mwami, nibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa, nuko mubarire amfashe. Umwami Yesu aramwishura ati, Marita, Marita, uriganyira wigora muri vyinshi,
ariko igikwiye rwose ni kimwe. Erega Mariya ahisemwo umugabane mwiza atazokwakwa. Haleluya, haleluya. Iyi ni inkuru ya Yesu yagendeye umuryango umwe wari urimwo Mariya na Marita. Ariko ino nkuru niyo ivugamo rya jambo nababwira yuko Mariya yahisemo kugenda yiyicarira ku birenge vya Yesu. Marita nawe ahitamo kuba aragenda gutegura imfungurwa kumbure bagomba bafungure cyangwa ingene yagomba kubazimana. Iki kintu cyo kwicara ku birenge vya Yesu, twebwe turiko turavyumva nk'abarundi ntidushobora gutahura neza icyo gisobanura, kubera yuko mu mico yacu byo kwicara ku birenge by'umuntu ntibivugwa cyane gose. Haleluya. Rero nicyo ituma kugira ngo dutahure icyo byasigura kugira ngo Mariya aze kwicara ku birenge vya Yesu, nuko tuja mu migenzo y'Abayuda tukaraba icyo byasigura. Umuntu bavuga yuko yicara ku birenge by'uwundi byabisigura yuko ari umudisipure wiwe. Nuvuga ngo barinzi bavuga ati premier yicaye ku birenge vya pasiteri, byaba bisigura ngo ndi umudisipure wa pasiteri wanje. Haleluya. Rero wari umugenzo wari usanzwe uhari, kandi yari n'imvugo bakoresha mu kuvuga yuko uwo muntu yakurikiranye uwundi kanaka. Nicyo ituma turabibona kuri Paulo baravuga ngo yicaye ku birenge vya Gamalieli. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 3 murashobora kuhandika ibyakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 3. Bibiri ivuga ngo yicara ku birenge vya Gamalieli Paulo. Nuvuga byasigura neza yuko yarabaye umudisipure wa Paulo, yarashoboye gukurikirana inyigisho za Gamalieli. Paulo yarashoboye kumenya gutahura ingene Gamalieli ibyo yigisha n'ibyizegwa byiwe na viziyo yiwe cyangwa igerekwa ryiwe. Haleluya, haleluya. Iko ndashaka kugira ngo twinjire tutahure neza ibyo tuza kuvuga ku kwicara ku birenge vya Yesu. Ikindi naco nuko birumvikana neza mu migenzo y'Abayuda bicara ahantu hasi, umuntu aje kwicara ku birenge vyawe yaba yegereye cyane iruhande yawe kugira ngo ashobore kumva ibyo uvuga cyangwa icyo ushobora gutanga icyo ari cyo cyose, niwe yatangura kukimenya imbere yuko n'abandi bakimenya. Haleluya. Niyo yavuga yongorera avuga buke buke, yategezwa kubyumva kuko mwicaye mwese, mwicaye hasi undi ari ku birenge, muri hafi na hafi, muregeranye, arashaka kumva n'icyo wovuga umenga uvuga n'ijwi ritoye. Haleluya. Nicyo ituma nshaka kubanza kuvuga iki kintu umudisipure cyangwa umwigishwa n'umuntu yabanye hafi na metre wiwe cyangwa uwamutrainings wamufashije, yaramubaye hafi, aratahura iyo ari karaja, aratahura inyigisho ziwe, aratahura neza iyo ari karaja kandi yuko nawe ategerezwa kushikayo. Haleluya. Nicyo ituma mu byerekeye ubwigishwa bisaba kwiheba. Uheba intumbero ziwawe, uheba amaviziyo yiwawe, hamukemera gukurikira viziyo y'uwo muntu arika arakumentoringa cyangwa y'uwo mu metre wawe. Niwe wemera gukurikira, ugakurikira na viziyo yiwe, ugakurikira n'inyigisho ziwe, ugakurikira n'ingene abaye ukigana we muri byose. Haleluya. Nicyo ituma duce twumva neza iyo bavuze kuba umwigishwa wa Yesu bifise isiguro nini cyane gose. Bisigura ngo umuntu w'umwigishwa wa Yesu n'umuntu yahebye kukiyashaka. Haleluya. Yahebye gukurikira inzira ziwe, ariko ahitamwo gufata inzira yo gukurikira Yesu, ahitamwo gufata inzira yo gukora viziyo pani yiwe ariko iya Yesu Kristo, ahitamwo kubaho ibihuye n'ingene Yesu nawe abayeho. Haleluya. Nicyo ituma duca dutahura neza rero
igihe mariya yaza kwicara ku birenge bya yesu, hari imvugo yari ariko aravuga mu gitaboneka. Yari ariko arabwira yesu ati burya ndamaramaje, kuko ntibyari byemerewe ko n'umugore aza kwicara mu bagabo. Mugabo byasigura ngo bashake banhwenge, bashake bamvuge nabi, ariko namaze kubitamwo, nabisemwo kuba umwigishwa wawe, nabisemwo guheba amaviziyo yanje muri kire viziyo yawe, nabisemwo guheba kugenda muko shaka, ariko nkurikire wewe ingene ubishaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Byasigura ngo ndashaka kuba hafi yawe, ndashaka kukumva ikintu cyari cyo cyose gishobora kuva muri wewe, ndashaka kwakira ibikomoka muri wewe. Iby'iwanje nahimbye kuguma nakira iby'iwanje, ubu nkeneye iby'iwawe Yesu. Haleluya, haleluya. Nicyo ituma iyo turiko turavuga kuba ku birenge by'umwami Yesu, birafise isiguro nini cyane gose. Nuko bisigura ngo nuguheba byose ariko ugakurikira Yesu, nuguheba inzira ziwawe nyene ariko ugahitamwo gukurikira inzira za Yesu. Haleluya, haleluya. Itanguriro 2 igice cya 2 umurongo w'8, tugomba turabire hamwe tubone yuko bwa bundi uyu mugabane Mariya yatoranye ni umugabane Imana yari yarifuje kuva kera yuko umwana w'umuntu atigezwa kubamo. Haleluya. Umuntu yaremewe kuba umudisiple w'Imana. Umuntu ntiyaremewe gukora ibyo yishakiye, ntiyaremewe gukora ibintu uko abyumva, ariko umuntu yaremwe kugira ngo ashobore gukora ukugomba kw'Imana. Arashaka kudusomera 2:8 Itanguriro. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rwo mu buseruko, arishiramwo uwo muntu yabumvye. Okay, bariko bavuga aya bavuga Edeni ni itongo Imana yashizemwo Adamu na Eva bakiremwa. Mu bisanzwe aba nibo bantu ba mbere batanguye kuboneka mu inosi, aribo twese twakomotse ko mu buryo bw'umubiri. Rero intumbero Imana yari ifise yejeje kubarema, yahisemo kubajyana muri Edeni. Kubajyana muri Edeni hari isiguro naho nyene byasigura, kuko Edeni byasigura muri presence y'Imana, mu kubaho kw'Imana. Byasigura ngo n'ahantu Imana iba, n'ahantu Imana ibegereye. Rero icyo byashaka kuvuga, Imana yifuza yuko umwana wayo cyangwa umuntu wayo ashobora kuba ahantu ashaka kuza aramuganiriza, bakaganira, akamubwira ibyo ari bukore n'ibyo atari bukore. Haleluya. Ibi nibyo Imana yifuza. Yari gushaka kurema isi yose, yejeje igacimushirira ko ibyamwa, ikamushirira ko n'ibyo akeneye byose, mugo nishireho iyo Edeni. Kuko Edeni ni ryari tongo risanzwe gusa, mugo byasigura ngo ni muri presence y'Imana. Haleluya. Rero Imana ntiyashimye yuko tubaho dushobora kuronka ibyo dufungura gusa, umwana w'umuntu ashobora kuronka ibyo arya, ibyo akeneye. Mugabo Imana yari izi ikindi kintu gikenewe cyane ku mwana w'umuntu, kiruta ibyo gufungura, kiruta ibyo umuntu yokora byose, ariko ariyo presence y'Imana. Imana yari izi neza yuko ingene Imana yaremye umuntu ntashobora kugira icyo akoze, umuntu ntashobora gukora ibintu uko Imana ibishaka igihe adahisemwo kuba hafi y'Imana, kugira ngo azarumva iby'Imana ivuga, azararongorwa nayo, azaratwagwa nayo, kugira ngo akore iby'Imana ishaka. Nibyo ntibishoboka igihe atari muri presence y'Imana. Nicyo ituma rero bica bitahurika yuko igihe Mariya yaje ku birenge bya Yesu, yari ashatse gukurikira icyo Imana yari yaramuremeye, yari ashatse gukurikira icyatumye Imana yamuremye, kuko twaremewe kuba ku birenge bya Yesu, twaremewe kuba muri presence y'Imana, twaremewe kuba hafi y'Imana, twaremewe kugendana n'Imana mu byo dukora byose. Icyo nicyo twaremewe. Haleluya, haleluya.
icyo nicyo twaremewe. Nicyo gituma ugiye kuraba Adamu kuzana umugore, nta namwe yigeze yiyumvira ngo mbe asha uburya ngo reka nze nzana umugore. Yaricaye ahantu, Imana yenyine yatanguye kwibaza ikibazo ati uyu muntu arakeneye umufasha. Amaze kucibaza, nibyo byiyumviro byaje muri Adamu, nawe acaramenya ati burya nagenda akeneye umufasha. Kubera yuko mu bisanzwe inyene byari bipanze, umuntu ntacyo yarashoboye gukora, ntiyari no kwiyumvira yuko petetre yoronka umugore basa. Siniyumvira mugabo iyo instruction yayikuye ku Mana yuko bwabundi arakeneye umugore bakwiranye. Haleluya. Byaba nibyo kwita, turabona ibikorwa Adamu yagiye arakora, yarise amazina ibikoko. Tubona ari Imana ibimuzana imbere ikabimubwira ati rero byita amazina. Bisigura ngo siwe yafashe umunsi umwe bukeye ataravuga ati no munsi rero ikintu nza gukora nza kwita amazina ibikoko. Siko byagenze. Ni Imana yonyene yavuze ati uno munsi ndaguhaye uruhusha, genda wita amazina ibikoko byanje naremye. Haleluya. Ndiko ndashaka kuzana ahantu umuntu wari we wese yumve yuko impamvu y'icyatumye turemwa dushigwaho, Imana yadushiriyeho kuba muri presence yayo. Nituriho ngo dukora ibyo dushaka, nituriho ngo tujye mu nzira twishakiye zose, ariko twaremewe kuba abadisipure b'Imana, kuba abantu bakurikira Imana, abantu bagendana n'Imana. Haleluya. Nicyo gituma Yesu yaciye abwira Mariya ati uyu Mariya yahisemo umugabane mwiza, kandi ntawe ushobora kumwaka, kuko yahisemo icyatumye Imana yari yaramuremye. Yahisemo kuba muri presence y'Imana, yahisemo kuba mu bidashira, muri eternite. Hariho iby'ubuzima bugaragara busanzwe, mugo Mariya yahisemo yuko ashobora kuguta kuryako ku by'ibihe bidashira. Haleluya. Haleluya. Kuva umuntu aguye mu gice cya gatatu, tangura igice cya gatatu, niho dutangura kubona ingaruka mbi zatanguye gukurikira. Umuntu ahitamo gukora ibyo ashaka, ahitamo kwiyumvira uko abibona, gukora ibyo yiyumvira, acakuramwo Imana. Yakuyemwo Imana, acavuga ati ubu rero genda bishoboye, ndashoboye kwiyumvira ibintu binini, ndashoboye kwiyumvira bimwe. Rero mu byo biyumviriye bakoze bombe atomike. Ibyo ni bimwe mu byo biyumviriye abantu. Icyo ni icyiyumviro cyavuye ku bwenge bw'abantu mugo butagira Imana. Ibindi biyumviriye ni ibintu byirirwa birica abantu. Ibyo ni ibyiyumviro bimatanye n'ukungene abantu batakaje presence y'Imana, nibakironka guidance iva ku Mana, nibakironka icyo Imana ibaganiriza. Haleluya. Nicyo gituma rero ndashaka kuvuga uno munsi turafise guhitamo. Twaragiriwe ubuntu, natwe dusubizwa muri cya ikibanza Adamu yari yaratakaje. Haleluya. Hariyo abantu benshi barya umuhari Adamu ngo yadukwegeye icyaha. Mugabo wowe umujyi uno munsi yoba ariko arihenda, kuko hari wundi Adamu wa nyuma yaje kugira ngo aduhe ubuzima natwe, hama yongera aduhe kugoroka kuva ku Mana. Haleluya. Nicyo gituma rero uno munsi kuwahisemo akaba muwo Adamu wa kabiri ari we Yesu, uno munsi birasaba yuko ahitamwo wenyene kuba ku birenge byiwe. Haleluya. Mwumvirize, biratangaje. Igihe Yesu yagendera uno muryango, ntiyagendeye Mariya wenyene gusa, ariko yagendeye Mariya na Marita. Mugabo umwe muri bo yahisemo kwibera ku birenge, yahisemo kugenda agume ku birenge, kuba muri presence yiwe kugira agume yumva ibyaza aravuga. Mugabo uwundi nawe yaciye yigira mu tundi, kuko mu bisanzwe Yesu mu buryo yabimubwiye nk'uko nawe nyene yategerezwa kuza nawe nyene akaba ku birenge. Haleluya. Haleluya. Rero yarabagendeye bose, mugabo umwe ari wahitamo kuza kuba ku birenge. Bisigura yuko
n'uno munsi novuga ngo ni igicapo cy'uno munsi na twebwe twaragenderewe twarakiriye Yesu Kristo. Ngaho harimo abantu bakiriye Yesu. Haleluya. Twaramwakiriye, tumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Mugabo kuba umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu yaje kugira ngo ashobore gufata control ku buzima bwacu bwose. Haleluya. Murumva umwami, ijambo umwami aba afise iganyuma mu gihugu ciwe, arica agakiza. Niko umwami yaba ameze. Twebwe twavutse ata mwami ahari, abavutse bamubona. Twebwe twavutse ata mwami ahari, mugabo yarica agakiza. Baravuga yuko nko mu Burundi hari imiryango yahonye kubera yuko ngo umwami ahagurutse hari umuntu yategezwa gushinga k'icumi. Abo mw'iyo miryango rero bo barahonye, uwo muryango ngo usa n'uwahonye kubera yuko babashinga ka icumu. Wari umugenzo kandi mu bihe byabo wari umugenzo nyene wabo. Haleluya. Hari ukungene iby'ubwami bitunganije kandi byategezwa gukorwa gutyo nyene. Mugabo iyumvire nk'uwo muryango, muri mwebwe hari abariko bariyumvira atari jewe norara igihugu ndagitorotse. Haleluya. Mugabo barumvira, abarundi barumvira ku buryo bemera bakagenda ati ego nanje nshinga k'icumu nije nshikiriwe. Sinzi ko bamufata bakamujana bagaca baryamika hasi amakazi arashinga k'icumu. Mugabo mu bisanzwe byarumvikana, baratahura ati hejuru yacu hariho umwami, hariho utuganje kandi ategezwa kutuyobora mu byo ashaka byose. Haleluya. Ikindi nama niyumvira, iyo Yesu ashobora kuba ari umwami mubi tugaca tumwakira, bari kuhagirira ikibazo. Mu gihe cyiza kirimo umwami twakiriye ni umwami mwiza cyane gose. Haleluya. Ni umwami yitwararitse ubuzima bwacu, niwe muremyi wo kubaho kwacu kose, niwe yadushizeho, ni nawe akontorora ubuzima bwacu bwose kandi ibyifuzo byiwe byamara ibyo kutugirira neza. Nicyo gituma byumvikana neza kumukurikira nta ruhombo rurimo. Gushobora guhitamo ngo akujyane mu nzira ashaka nta ruhombo na rumwe rurimo, kubera yuko dufise umwami mwiza cyane gose. Haleluya. Haleluya. Yesu niwe mwami wacu. Haleluya. Nicyo gituma guhitamo gukurikira Yesu ni uguhitamo kwacu twese dukwiye kugira. Aho umuntu avuga ati nibyo yaragiye kwa Mariya ahitamo kwicara ku birenge, mugo hariho Marita atahisemo kwicara ku birenge. Bisigura yuko n'ubu hariho abashobora kuba baramwakiriye ariko ntibahitemo kwicara ku birenge. Haleluya. Mugabo ibyo dutegerezwa ari nacyo Yesu yabwiye Mariya na Marita, nawe nyene yategezwa kuza kicara ku birenge. N'umuntu atoba ashobora kuba yarabihisemo kuza kwicara ku birenge, byategezwa kuba ihitamwo giwe, kuko mu bisanzwe niwe tujana habereye, niwe zinzira nziza. Burya hari ibintu byinshi twiyumvira yuko ari byiza mugo tugasanga biriko bitujana mu mahonero, biriko bitujana mu nzira titubabaza tuwe ko turabona ko ari byiza. Rero nicyo gituma ni byiza cyane gose guhitamwo kuba ku birenge bya Yesu. Haleluya. Haleluya. Usomye ku murongo wa 40, reka dusomere umurongo wa 40, Luka igice cya 10 umurongo wa 40. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana byinshi, aramwegera aramubwira ati mugenzi, nibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa, nuko mubarire amfashe. Haleluya. Mwumvirize, tugomba turabire hamwe nibiki mbega burya bibuza abantu kwicara ku birenge bya Yesu. Nibyo tugomba turabire hamwe, kubera yuko turashaka kuba tuyivuga gutya twese tukumva ati nanje ndipfuza kuba ku birenge bya Yesu. Mugabo ugasanga kubera utamenye inambamye ibintu bikunda kutubuza, ugasanga n'ubundi bihereye ahanyene.
tugomba turabire hamwe ibyo bintu. Icya mbere ngaho hari ikintu Marita yavuze ngo yari ari okipe n'ibikorwa, yari ari bizi n'ibikorwa. Umwanya wiwe wose nta mwanya yari afise wo kuza kwicara ku birenge, umwanya wiwe wose yari ari bize. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma n'uno munsi mu ishengero rya Kristo kenshi na kenshi kitubuza kuza ku birenge bya Yesu ni ukuba bize. Umuntu yisanga afise ibintu byinshi ariko arakora, mugabo ugasanga uwo mwanya wo kujya kwicara ku birenge ntawe afise. Nta n'isaha n'imwe, nta n'iminota 30 afise byo kugenda ngo yicare imbere y'Imana yumvirize iby'Imana ishaka kumuganiriza. Umuntu uwo ari we wese ubakubwira ngo ubu ndi bizi, ibikorwa byinshi, ibintu byinshi byo gukora. Bamwe baraba bize n'udufilime bikaba ko baje gusenga, abandi baraba bizi n'akazi, ugasanga afise ubuzi bwinshi. Ni byiza kandi gose kuko dutegezwa gukora. Mu bisanzwe Yesu ntiyabwiye Marita yuko gukora byari bibi, ahubwo kwari uko yategezwa guhiga mu mwanya afise nawe akaza akicara ku birenge bya Yesu. Haleluya. Nicyo gituma na twebwe abakristo dutegezwa kubaho dukora, mugabo mu gukora kwacu tugategerezwa gusigaza umwanya, haleluya, wo kuza kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo twumve ibyo avuga, kugira ngo tumenye icyo ariko aradukominika, ibyo ariko aratuganiriza. Haleluya. Imana yaturemye nk'abagenzi, nk'abantu b'abagenzi, niyifuza ko tuba abakozi bayo. Haleluya. Turaba abakozi b'Imana ngaha, tumanike ibiganza abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana tumanike ibiganza. Abandi ko mutamanitse. Twese turabakozi b'Imana. Bitandukanye amadomene gusa. Mugo twese turabakozi b'Imana. Hariya ku kazi ukora uri umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma rero turiko turavuga bino, nakajya kazi witwa ngo urakora, yaba business kaba kajya kazi ukora muri biro, ibyo wowe ukora byose ukwiye kubanza kumenya ati ndiko nkorera Imana. Abaza kuza bose ndiko nkorera Imana, ibyo negezo gukora byose ndiko nkorera Imana. Nicyo gituma Paulo yavuze ngo mukorere basobuja nk'abakorera Imana, kubera yuko mu bisanzwe twebwe ko twacitse abana b'Imana, twacitse inyeguzi Imana, kandi ibyo dukora byose tubikora nk'abana bo mu bwami bw'Imana. Rero turiko dukorera Imana mu burere butandukanye. Haleluya. Nicyo gituma rero mu ibyo bikorwa dukorera Imana nidusange twabaye busy, ngo dusange twibagiye kakanya ko kuza kwicara ku birenge bya Yesu. Haleluya, haleluya. Hari abantu babaza ati, abantu batubwira ubutumwa, abo bapasiteri ati basenga iminsi yose, bakarara barasenga, bakirwa barasenga. Mukoko ko by'ukuri sukuri, ibyo sukuri. Umuntu wari wese abafise umwanya wiwe ategezwa gusenga, kuko umuntu wese abafise ibikorwa ategezwa gukora. Haleluya. Yaba n'umurongozi wacu pasiteri abafise ibikorwa akora byo gukurikirana ishengero, kandi biramufata umwanya nabyo nyene, bisigura ntasenga umwanya wose. Haleluya. Rero mu byumvikana nuko natwebwe bamwe bashaka kuba bitwa ngo bariko bakora ibikorwa bigatwita ngo iby'Imana. Urashaka gutwagwa n'ibyo nyene ukaza kwirotruva umwanya wo kwicara ku birenge utakwufise. Haleluya. Nama nibuka nigeze gutwaga umunsi umwe, numva umuriro wivuga butumwa wasaze kabisa, numva ari myinshi cyane. Hama canduga ruguru iwacu mu Kayanza, cyantangura kuza ndavuga ubutumwa. Icyo gihe nandi muri vacances, ndagenda niruka kuvuga ubutumwa, niruka mbyuka mu gatondo njya kuvuga ubutumwa bwiza. Hama rero ndabikora ihinga zibiri, mugo nza kuraba sanga mu izo hinga zibiri zose nta n'isaha n'imwe ndasenga.
ndi bise n'igikorwa mvuga ati imitima irahonye reka mbyuke noga comoka kuja kubabwira. Rero ingene byagenze numva muhemu yararambwiye ati reka warasuye inyuma nubyumva indani muri wewe. Amaze kubimbwiye ndavuga ati koko by'ukuri nubwo nahora ndavyirengagiza reka ngaruke mu birenge bya Yesu. Amen. Cyafata umunsi wose ndagenda ndiyugarana ndabwira Imana ati Imana ndiko ndakora igikorwa cyawe ariko ndazi yuko nkeneye cyane gose. Haleluya. Amen. Haleluya. Ibikorwa byose dukora burya Imana ibishaka kugira ngo iturongore mu byo dukora byose. Burya nagomba nkubwiza ukuri kuba ku birenge bya Yesu biradufasha ibintu byinshi cyane gose. Biradufasha byinshi nicyo ituma kutabako hama hari ingaruka mbi nyinshi umuntu yisanga arimwo akatsigara yibaza ati kubera iki byagenze gutya. Ugasanga uwundi munsi nibuka tweko turakora exeta hama turiko turayikora numva nyene mwese muba muri busy mwatwawe nyene n'ivyigwa hamwe usenga iminota 3 vuga ati wakoze Mana wakoze cyane uca wigira kwiga havuga tugaruka hama twaye kumwe n'abagenzi biwanje twasengera hamwe hama rero duca twarasangirira hamwe twese hama ukaza wumva wabaza ikintu umuntu ukumva kwishyuya gukangamira tukabona n'uwari karaturera wamubwira ikintu ukabona aragukankamiye. Turibaza ati none uyu ni wa wundi yahora tubwira ya majambo y'Imana canke n'uwundi muntu. Muga mu bisanzwe hari ingaruka mbi nyinshi zimatanye no gutwagwa n'ibindi bintu bitandukanye hama ugasanga wibagiye kwa kanya ko kuza kwicara ku birenge bya Yesu. Kubera yuko iyo twicaye ku birenge bya Yesu novuga ni nkuko bwa buzima dufise mu muhemu yacu buca afite ni nkakugifira ikiroga mu mazi uca wumva ati ndi mu kibanza cyo wumva ni muhemu yawe yiteguye kwakira ivy'Imana ivuga wumva wuzuye ububasha uba wumva nyene ukwije uri satisfait pempoti ivyo uri kuracamo uba wumva wuzuye uba wumva uri umuntu yuzuye nyene mugabo utariko uraba muri iyo presence y'Imana utariko uraba uri kuragendana utariko uraba muri kubirenge bya Yesu ikibazo cyama kihaba uca usubira kuba mu mubiri wisanga wasubiye mu mubiri ugasanga niba wahora ufise ishavu yaragarutse kandi ryarahetse ugasanga ya mahoro yuzuye imitima yacu yamwe twakira mu bwami bw'Imana yaragiye ugasanga ibintu byose bihagurutse birakunyiganza ugasanga haba kateye umwana agize gutya ngaraguye uhita wiyumvira atarapfuye ubundi umuntu aca mu mubiri aca yisanga ahantu atagishoboye kooperera mu isi y'imwemu gukorera mu isi y'imwemu agaca asanga ari mu mubiri gusa. Haleluya. Nicyo ituma rero iyo turiko turavuga ibi bintu byo kuba muri ku birenge bya Yesu ni igikorwa twese dutegezwa kuba mu nk'abana b'Imana kuko utabibayemwo uraba mu mubiri. Turabona Marita aza kwidodoma imbere ya Yesu ngo raba ngo yase kuza kumfasha ibikorwa raba usanga niyo tuba turi ngaha umuntu asigaye abona kanaka bamuhaye ngarongora indirimbo ngo mbega ujyawe kubera iki mubiri ari mu mubiri ibyiyumviro byiwe ni mu mubiri ugasanga kubera iki je batamaye microphone kubera iki je wibi usanga umuntu ibyo kwidodomba ibyo kwiganyira nibyo bica byitangirira imbere mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Yandi usanga ubuzima rukristo bwabishe ugasanga umukristo asigaye agenda yigiriwe nta munezero nta mahoro iyo bavuze ibintu by'amafrode ntahengeshanya ahubwo kwirukayo avuga ati mbwira gusa ahubwo iyo noyakura amahera kubera iki mu mutima wiwe hariho ikintu abuze
cyahora kimurimita, cyahora gituma kimubwira ati ibyo ntibikwega wewe, ubwo si ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma rero mu bisanzwe ibyo duhamagarirwa nk'abana b'Imana, twaremewe kuba muri presence y'Imana. Haleluya, twaremewe kuba ku birenge by'Imana. Haleluya. Ni nk'uwo mfata ifi akayifata akayikura mu mazi agaterera ku musozi. Burya ikitangura kubaho nabi, ahubwo irabye nabi yonapfa. Haleluya, yopfa. Nicyo gituma mu bisanzwe twebwe natwe nicyo twaremewe. Isi ifi yaremewe mu mazi, natwe twaremewe muri presence y'Imana. Bisigura yuko iyo utabaye muri presence y'Imana, iyo udahize imyanya yo kuba ku birenge bya Yesu, birasigura ngo ucuba ahantu usa n'umuntu atari karabaho ubuzima bw'imwemu bumwe twawe muri Kristo Yesu. Umuntu yisanga agwana, agerageza kugwana mu mubiri ariko byanka, agerageza kugwana mu mubiri byanka, byose akisanga byamunaniye. Imana burya mu ba Kristo yiteze, iriteze aba Kristo bari strong, bakomeye mu buryo bw'imwemu. Bepoti ibyo bacamo babicamo umenga nta kiriko kiraba. Haleluya. Mugabyo nabyo bisaba icyo kiguzi nyene cyo kuba ku birenge. Ndazi yuko umuntu uwo ari we wese arababara cyane iyo abona ariko arabaho ubuzima, yumva umenga aragadutse muri we, umenga harumye, n'amasengesho yakubita ukamenga ariko abomora ku gihome hejuru. Ibyo byose umuntu biramubabaza niba ukijijwe. Mugabo rero bisaba ikiguzi, icyo kiguzi nacyo ni uko ufata muri irya myanya yawe nyine uvuga ngo uri bize. Haleluya. Wige kuba busy no kuba ku birenge bya Yesu. Haleluya. Kuko icyo nicyo kibereye abana b'Imana, nicyo twaremewe, nicyo twashiriweho, kandi nicyo dutegezwa kugenderamo. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma ndashaka gutera intege umuntu uwo ari we wese. Urashobora kuba tarifise umwanya ukwiriye kuba warapanze mu myanya yawe upanga ku munsi. Ubundi ni kosa rikomeye cyane, kuko kenshi Yesu niwe avuga ngo we witwararitse ibintu byagutwaye umwanya, mugabo uyu niwe yahisemo umugabane mwiza. Haleluya. Ubundi natwe turashaka kubaho nk'abakristo tukitwararika biga bintu biri passager. Mbe mwari muzi yuko ibyo dukora byose mu inosi biri passager, ni ibintu birengana, ni ibintu dufise kuba mu imyaka bamwe ijana ntikwiye nikwiye. Mbere abari ngaha nta myaka ijana bamwe barashaka kuyishitsa, mbona turiye ngaha benshi dukuze mbona dukuze vraiment. Mugabo icyo ndiko ndavuga, iyumvire biga rero wiruka k'iminsi yose bigaya nta myaka ijana uzobimaramo, mugabo hari ibindi tuzomaramo ibihe bidashira. Umuntu agaca bifata ibisanzwe. Haleluya. Turafata ngene umuntu arose udufaranga amwe agashira kuri konte tayanintega bizoza, aya ni munaya kazoza kanje. Mugabo umuntu agaca yibagira ati burya na bwa buzima turimo bw'ibihe bidashira hari ukungena Imana yabutegekanije, natwe dutegezo guma tugenda dukora. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma rero mu bisanzwe umuntu azi ubwenge ariyumvira no ku bihe bidashira, hamagayitamo gumwanya iby'ibihe bidashira. Ni byiza yuko umuntu uwo ari we wese agahitamo akumva ati nanjye ndahisemo kuba ku birenge bya Yesu. Umunsi uwo ari wo wose ndafise umwanya, kujya nonda ku kazi natonze bankura amanota bagaca bankata amahera, niko natwebwe dukwiye kubigira mu byiyumviro. Avuga ati burya natonze natonze muri cya kibanza cyanjye, Imana nibyo nakiza kungira, mugabo jewe nyene nije burya nza gukubitika. Haleluya. Reka nitwe twihana, Imana irakwihorera ikavuga ati garuka mwana ukanga,
hama burya mu mwanya uza kuza utangura kwidodoma, utangura kubona ibintu byose bya byizigiro wari ufise, ugasigara uvuga ati none nzobaho gute, none bizogenda gute, abana banje bobo bazokwiga gute, kubera iki? Mu bisanzwe ushobora kuba bivuga ufise amahera ashika n'ibihumbi 100 kuri konti, kuko hari uri karatazira amanitse ibiganza avuga ati Mana ndagushima yuko abana banje baziga neza, atani icuma afise muri konti. Kubera iki? Aho bihagaze ntibihagaze mu kungene ufise, bihagaze ahubwo mu kibanza urimwo n'icyo wavuyemwo. Haleluya! Nicyo gituma rero mu bisanzwe twese turahamagarirwa kuba mu icyo kibanza cyo kwicara ku birenge bya Yesu. Haleluya! Haleluya! Ndashaka twese duhitemwo tuvuge nk'uku kwa Mariya. Haleluya! Ati ndahisemo kugukurikira, ndahisemo gukurikira viziyo yawe, ndahisemo kugendana nawe, ndahisemo yuko unjana mu byo ushaka byose. Haleluya! Nicyo kintu twese dukeneye nk'abana b'Imana, niho twaremewe. Haleluya! Uze wame wibuka ugiye ku kazi udasenze, uze wame wibuka ati umunsi ukaguherana udasenze utarosa ako kanya, uze wame wibuka ati ndi nk'ifi yavuye mu mazi ariho yaremewe, ubu rero ngiye kwigaragura hanze, ndibaza yuko izuba rishaka kungirira nabi. Haleluya! Uzi icyo kintu wamucibuka. Haleluya! Haleluya! Hari abantu kenshi tuvuga kenshi turi busy mugabo nama niyumviye mbega muri twebwe birashoboka ko hari umwe muri twebwe arimo. Iyumvire kuri Daniel yari umuminisitiri, yararongoye, bari batatu barongoye empire yose, bari bayirongoye ari batatu, dufate yari nka Afrika yose. Mugabo nk'uko burongozi bwiwe murumva ko abafise amasharge menshi, ibyo ategezwa gukora byinshi. Mugabo nk'uko kurongora kwiwe ni cyabuza yuko asenga 3 ku munsi, 3 ku munsi. Haleluya! Enda babwira uwundi, Mose yari afise ibikorwa byinshi, twese turabizi, yari afise byinshi byo gukora. Niwe yararongoye abantu bashya bagereranya miliyoni 3 canke 2, kandi niwe yategezwa kumenya ingene abaronderera ibyo bajya, ingene abaronderera ikintu cyari cyo cyose, niwe yategezwa kubaha direction. Mugabo ni cyabuze yuko yabaduga ku ihema ry'ibonaniro kugira ngo aje kumviriza Imana ivuga. Nabaye kandi karorero, Dawidi yari umwami. Murumva yuko umwami hamwe yarajya kugwana, muramubisoma muri Bibiliya, ahandi yaratunganya iby'ubwami, ahandi yaramenya ibyo akora, ahandi naho yarakora byose. Muko tubona mu bitabo byiwe yanditse, ariwe muntu bavuga yuko ahubwo yasoma ijambo cyane, ariwe muntu ahubwo yasenga kurusha na twebwe. Mu bisanzwe bica byumvikana yuko uko kunyene tuvuga ngo turi busy, ahubwo n'ugwitwazo, nuko tutazi kuwa priorite icyo gikorwa cyo kuba ku birenge bya Yesu. Sino umwe wese yo kwibwira imyanya yiwe, burya niyobura uwo mwanya, kuko nabari busy twaba twiyumvira ko bari busy kudusumbya, nabonye n'uwo mwanya barawuronka. Haleluya! 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 Mwandike Zaburi 51 murongo wa 11. Aha aya tubona nigihe Dawidi yari yakoze icyaha, amaze gukora icyaha, icyo gihe nyene byace bigenda. Murazi icyaha yari yakoze, yishe umusirikare wiwe amutwara n'umugore. Bimaze kugenda gutyo, umuvugishwa araza ati yitira urubanza ahubwo rwo gupfa wenyene. Mugabo Dawidi acavuga ibintu bibiri, aravuga ati Mana ndakwinginze, ibindi byose niyo byogenda, usigarize ibintu bibiri byonyene. Usigarize kuba muri presence yawe, hama nuko mpemu wawe aguma kuri jewe. Ibyo nibyo bibiri byonyene yamusabye, kuko yarazi neza yuko ukuwe muri presence y'Imana, ukuwe mu kibanza cyiza,
cyahora gituma ushobora kunesha ibyahora bigutera byose. Haleluya. Yarabizi neza yuko ukuwe muri presence, kandi yari yarabibonye kuri Sawuli, kuko Sawuli yakuwe ko mwema kugwa muri presence y'Imana. Icyagiye gikurikira imwemu mbi nizo zaciye zimuzako. Haleluya. Rero yaravuga ati ibyo bya Sawuli narabibonye, yari sebukwe. Nti narabibonye, rero jewe ibyo nabyo ushaka kubamwo, Mana sigariza ibi bintu bibiri, n'ubwami washaka utware ibyo ushaka byose utware, mugabo ibyo bintu bibiri bigumeho. Haleluya. Nicyo bituma turakeneye kuba ku birenge bya Yesu. Abantu bari baramenye rino banga bashoboye gukora iby'ubuhizi. Haleluya. Aba bahizi bose bavuga muri Bibiliya n'abantu babaye abahizi mu kuja muri presence y'Imana, kuba mu kubirenge by'Imana. Haleluya. Uwundi muntu turabona Mose, kuvayo 33 murongo wa 16, mwandike kuvayo 33 murongo wa 16. Tubona Mose nawe Imana ivuga ati mwebwe abanyisirayeli nimugondwe inzosi, genda bahebye. Uno munsi nihitiyemwo yuko ndabaha umumarayika hama baje imbere kandi azobashikana mu gihugu cy'isezerano. Ubundi no muri twebwe uno munsi hari uwo yobibwira agacavuga ati urakoze aturakoze Mana, kuko ubundi kuba yarabahaye umumarayika bagwanirira byasigura yari kunesha amahanga yose yarari imbere yabo kandi bari gushikayo. Mugabo hari ikintu Mose yari yaratahuye kiruta ibyo kugwanirirwa no gushika mu gihugu cy'isezerano, kuko yavuga ati kugenda runo rugendo tutari muri presence yawe ni kibazo. Aba bantu nabo nzoshobora bazoca ahubwo batagondwa izosi kurusha. Ijya presence yawe niyo yahora yorosha imitima yabo, nkagerageza no kubakonya. Kandi na jewe ijya presence yawe niyo yanyorosha umutima, nkumva umenga nobarongora nkabihanganira. Rero yaramenye neza yuko ati Mana tutajanye nawe nitujayo, nidukeneye abamarayika batugwanirira, dukeneye presence yawe, dukeneye wewe nyene. Haleluya. Ni wewe nyene dukeneye en presence. Haleluya. Icyo bituma turakeneye kuba muri presence y'Imana, kandi twagiriwe ubuntu bukomeye cyane yuko Imana yaduhamagaye mu uwo muhamagaro. Haleluya. Hari abantu benshi bama bifuza kuba mu kubaho kw'Imana bakabibura. Hariho benshi bama bifuza kuba, nagomba ndabwire n'abadakijijwe, hajya burya barifuza kuba muri presence y'Imana. Hari uwo murumva avuga ngo jena ngo nishakira kuja mu muriro. Hari uwo murumva rero je naye naragwiciriye jenyene. Haleluya. Muga mu bisanzwe uwo ari we wese akubwira ngo urumva ngo nubwo noja mu muriro ngo muko naye nifuza kwigira mu ijuru. Kubera iki? Mu ijuru niho presence y'Imana iri. Haleluya. Umva barabyifuza bose, bisigura neza yuko mu bisanzwe ushoboye kuba muri iyo presence uwisemo umugabane n'abandi bagenzi bawe batarakizwa bifuza. Nabo nyene barabyifuza. Twebwe twaratewe iryo teka, reka duprofite ubwo buntu. Haleluya. Reka tubuprofite. Reka barimvyi baze. Haleluya. Duprofite ubwo buntu twagiriwe mu kuba muri presence y'Imana. Haleluya. Ndashaka twese duhaguruke, tugomba dufata umwanya mwiza wo gusenga. Nibiki mbega nawo wogerageza gushiraho ugakuraho ibitagira ikimazi cyangwa ukaraba, kuko nibyo n'iby'ikimazi ni nabyo bya mbere dukwiye kuba mu bwa mbere imbere y'ibindi byose. Haleluya. Haleluya. Tuve hasi twese turakwiye kuba muri presence y'Imana. Dawidi aravuga ati twari ibindi byose ariko usigarize kimwe cyonyene, undeke nigumire muri presence yawe. Mose aravuga ati nta namwe ushobora kwemera konja igihe utemeye kugendana nanje. Haleluya. Nicyo gituma mu kuba ku birenge bya Yesu bizoguha amahoro ukeneye,
haleluya. Mu kuba ku birenge bya Yesu bizotuma ijya misozi ubona imbere yawe usigara uyibona nk'ibiyaya, haleluya. Ntuzosubira kubona ubunini bw'imisozi iri imbere yawe, ahubwo uzosigara ubona ubunini bw'Imana yawe, bitume utagitinya, ariko bituma uvuga ati Mana, ndizeye ko ushoboye byose, haleluya. Ndizeye ko ushoboye byose. Uko kuba ku birenge bya Yesu niko kwatumye ba Mose bashaka kuganza, niko kwatumye ba bantu bihangana. Bibiliya avuga kuri Mose ngo yari umuntu yihangana kurusha abantu bose bari mu isi, mugabo icyabimutumye nuko yaba muri presence y'Imana. Yari yarahisemo kwicara, kuba hafi y'Imana, kumva icyo Imana ivuga, akaba ari cyakora mu buzima bwiwe. Hariyo abantu benshi bashobora kuba bari ngaha bariko barakora ibintu by'amanyanga. Nagomba kuvuga kino kintu, mu bwami turimo hari ibyo twahamagariwe kuba muri presence y'Imana, twahamagariye gukora ibyo Imana ishaka. Nicyo gituma ndagusaba aho wowe uri hose wiyumvire ku buzima bwawe, kubera ni umwanya mwiza wo gufata ingingo, ni umwanya mwiza wo kwiyumvira ati none noba gute, umwanya wanje nuwuhe wo gushobora kuba ku birenge bya Yesu. Birashoboka yuko watewe, birashoboka yuko ubuzima bwawe bubishe uno munsi, ariko ntibirarangira. N'ubu wohitamo kuba ku birenge bya Yesu, ubuzima bwawe bwohinduka, ya mahoro yawe yogaruka, wa munezero wawe wogaruka. Gusa bihagaze kuguhitamo, bihagaze kuguhitamo kuba ku birenge bya Yesu. Akose Mwami, ku birenge byawe Mwami, yano ku birenge byawe Mwami. Tangura urusenge, tangure wiyegezese kuba ku birenge bya Yesu. Tangura umubwira ati Mana, ndakeneye kumfasha. Tangura kumubwira ibiri mu mutima wawe, fata akanya keza, tangure kwiexprime imbere y'Imana yawe. Oh my karabababa, turaguhaye icyubahiro Mwami, turagutaziriye. Waduhamagariye kuba ku birenge byawe Mwami, kuba muri presence yawe. Aho niho waduhamagariye, ubwo nibwo buzima waduhamagariye, nibwo buzima waturemeye kubamo, no kwibera ku birenge byawe, no kwibera muri presence yawe. Turagutaziriye Mwami, turagushize hejuru. Uruwera Yesu, ugira neza, uruwera. Oh takarabababa, sido barestaremo riaba. Oh my karababa, turaguhaye icyubahiro Mwami, reka izina ryawe rishigwe hejuru Mwami. Watugiriye
rwose urakoze mwami, urakoze mwami. Ndashaka kubaza umuntu yoba ari ngaha, turiko turavuga ibyo kuja muri presence y'Imana, ariko birashoboka yuko utarakaje kuba ubuzima bwawe Yesu Kristo. Ndashaka gusaba umuntu wese ariko aranyumva yiyisi katara ubuzima bwiwe Yesu, ngamwakire nk'umwami n'umukiza. Akana kanya kiwe, akana kanya kiwe, utamwakiriye, utamuhaye ubuzima, kuko akana kanya kawe. Ndashaka gusaba abifuza kwakira Yesu bamanike ibiganza. Umuntu yoba yifuza kwakira Yesu amanike ibiganza byiwe, amanike ikiganza gutya. Uwifuza kwakira Yesu, uwifuza kwakira Yesu, dukoma amashyi ku bariko baramanika. Haleluya. Okay. Urashaka kwegera hano imbere, karibu. Abandi tubandanye dusenga, ufashe bi. Abandi tubandanye dusenga, bifuza kwakira Yesu mwegere hano imbere, mwegere hano imbere mwese. Murakeneye namwe kwakira ubu buntu, murakeneye kwakira ubuntu bwo gushobora kunywana n'Imana yanyu. Turabyifuza twese, dukoma amashyi ku bw'abakijijwe. Haleluya. 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 Abandi nabo tubandanye dufata ingingo mu mitima yacu n'akanya keza. Burya ijambo iyo rivuzwe riba rije ngo dufate ingingo. Birazwi neza ijambo ry'Imana ntirungi kwiga ubusa, ariko ryama rije kubw'impamvu kanaka. Ubuzima bwawe urakeneye kuba muri presence y'Imana koko by'ukuri, urakeneye kugendana n'Imana, urakeneye kumva iby'Imana ikuganiriza, urakeneye kuba uronka umwanya wawe n'Imana yawe. Kirite personnel aho utakigenda uza gusanga mu makoraniro, ariko no muhiri wawe wahindura ishengero ryawe we hagati yawe n'Imana. Haleluya. Gura amahoro yanjye, ubutunzi bukomeye, kuba narakumenye, n'ubuntu nagiriwe. Yesu, urampagije, uramahoro yanjye, ubutunzi bukomeye, nibwo butunzi dufise, narakumenye, nibwo butunzi dufise. ubuntu nagiriwe. Yesu, urampagije, Yesu, ni wewe nyotewe. Mubwire kari unyotewe. Tumanike ibiganza byacu aho uri hose, tangure kumubwira ati Mwami, ndakwiyeguriye, ndaguhaye ubuzima bwanje bwose. Kumwe Mariya yavuga ati nicaye ku birenge byawe, byasigura ngo ndakwiyeguriye, ndakwiyaye wese, misemo gusangira vision nawe. Reka ubwire Yesu ati ndifuza gusangira vision nawe, kurongorwa nawe, kugendana nawe, nifuza gukorana nawe, nifuza gukora ibyo ushaka, nifuza kugendana nawe. Mwami turaguhaye icyubahiro, Mwami turagutaziriye cyane, ugira neza muri byose. Mwami urakora ibikomeye mu buzima bwacu, twarakubonye Mwami, twarabonye ubuntu bwawe Mwami, nicyo gituma twarabihisemo kugukurikira, kugendana nawe mu madetayi y'ubuzima bwacu bwose. Turakuyaye rwose Mwami, turakweguriye ubuzima bwacu, turakweguriye ubuzima bwacu. Reka ufate controle hejuru y'ubuzima bwacu bwose Mwami. Yobora intambuko zacu, tujyane mu byo ushaka, dukoreshe ibyo ushaka. Urakoze Mwami wacu,
urakoze cyane papa. Ndasengeye umuntu uwo ari we wese ari hano hantu mwami, ashobora kuba yafashe ingingo yo kugaruka ku birenge byawe mwami, n'abafashe ingingo ahubwo yo kurondera umwanya mwiza wo gushobora kuba ku birenge byawe. Ndasengera izo desisiyo zafashwe mu izina rya Yesu Kristo, zikomere muri bo, maze ubushobozi bwawe werekeze umuntu uwo ari we wese, kugira ngo icyubahiro cyose kikugaruke ko mu izina rya Yesu. Yadukomera amashyi Mana yacu.